Ni filime turiko turakora n'uyu musore kandi filime izoba nziza cyane gose rimwe iciyumviro ciza gose basha abantu n'ukuri bame biteze bakurugutura amatwi ego izobafasha cyane n'ukuri kunezerwa no guhindura ingendo mu byo bazoba barimwo. Ndabaramukije abakunzi basandi Umoja TV, abakunzi b'ibikorwa by'abarundi n'abarundikazi, abakunzi ba cinematography mu Burundi. Nizere ko bameze neza. Ni Alvera kuri micro, inyuma ya kamera akabari yongege. Uno munsi nagize amahigwe atagirwa na bose, amahigwe yo kuronka abantu musanze mutamenyere ku marezo sosiyo cyane kugira ngo umuntu abaronke kibari gihamana. Nanje ayo mahigwe nayagize, Imana yabimfashije ndabaronka. Ndavuga nti sishobora kugenda ntabaganirije. Murabona ko turi kumwe n'umutamanga, turi kumwe n'umusore nga aba legend mu bintu bya cinema, murabizi kandi muravyemera neza. Ndavuga ngo reka aya mahigwe nayironse sindayapfusha ubusa, reka manze ndabaganirize ngira akabazo kamwe cyangwa tubiri, ndabizi barafatirwe nta mwanya bafise, ndabakoresha akaganiro gatonya ariko twumve byinshi, tuganire kuri byinshi. Rero nta muntu w'umusore ashobora kuganira abantu babatama bahari, murabizi ijambo rya marifisa batama ubwo nyihanganire, ndahera hano gutangura pana kuganira. Ego ashobora gutangura batama bahari, ndahera hano tuganire na mutama, ndakugaruke mu nyuma. Papa amahoro cyane. Namahoro gose kandi natwe turanezerewe kubona turi kumwe n'abantu banezerewe nkuko kwanyu. Rero turamukije bariko baraturaba, namba bari ku mutaga, namba bari mwijoro, namba bari mu gitondo, byose turabaramukije mu buryo bwose bubaho, bakomeze kumererwa neza kandi baryoherwe kuko natwe turaryohewe, kandi kuryoherwa burya kunezerwa hariho n'ingwara bivura. Umuntu akwiye kwama anezerewe, hagize bimugora kihangana akagerageza uburyo bwose ngo agerageze ukuntu yobivamwo. Nuko rero bariko baraturaba, Imana ibahizagira. Ni Munyare ndamuvugiye, murabizi izina ryiwe murarizi, sindanamuvugiye yewe murarizi, nta muntu numwe atamuzi, murabizi ko n'umupapa asanzwe akina muri Ninde kuva kera, izina murari muzi ko ari Munyare, ariko amazina yawe y'ikirundi ya nyayo nanje sindaya. Amazina ya nyayo nitwa Ndaruzaniye Deo. Ndaruzaniye Deo, ariko ndaruzaniye abarinyise ntibaritomoye neza ko handitse ndaruzaniye gusa, sinzi ubwo bazaniye ubwo ariko je nanje naciye ndahashira urukundo rero ko batarushizeko. Ndaruzaniye urwango ni ndaruzaniye urukundo kuko ntago bavuze, nanje ndake ko barengera akarimbi rero. Karibu cyane kuri Sandi Umoja TV. Ego hararyoshe cyane kuri iyo TV yanyu. Narinda gukumbuye twarukana kera. Ego twari twagize ubwira n'ikiganiro kandi sinzi ko wagishikirije abantu bakira. Naragishikirije abantu kandi baragikunze cyane, baravuze ngo kohaje. N'ubu rero uti karibu muze murabe. Ego turi kumwe n'undi musore ngaha muramubona, nari naze kumuha ijambo, sindaritanga ijambo ariko nari naze ko atangura nako mbere yuko papa wacu avuga. Amahoro cyane. Amahoro neza. Urameze neza? Ego cyane. Ego. Ni Happy River, nawe ndamuzi, sindamusaba ngo yidondore. Ni Happy River, umuntu wese fatiryo. Nakuze cyane ndamwita Olivier kuko nari ndakuze kuri filime witwa Olivier. Ndakubwire nari mfise amatsiko yo kubona wa muhungu. C'est vrai. Abana abantu baruguru tubona abantu bari mu gisagara na cyane cyane abantu muba muri ku marezo sosiyo, tubatona umenga muri abantu menga mutavutse nk'uko twe twavutse. Nibaza ko umwe wese afise uko Imana imurema, kandi nyimba je navutse gutya, hari undi yavutse gutya, so kugirira igishika umuntu n'amatsiko yo kumubona ni vyiza cyane kuko natwe urugero tuba turi ko hariho n'abandi tuba twifuza guhura nabo. Bisigura ko umuntu wese mu buzima bwiwe abaho afise mukuru we kandi afise washaka kubona. Ntibitangaje rero. Nuko bimeze. Uyu musore ndabibutse yuko ari we yankoreye amashusho y'indirimbo yanje yitwa Umutima yishimira. Tutabeshanye indirimbo ifise amashusho meza. Ivyo ndabivuze kubera iki mamagara abaririmbyi bose ba gospel mushaka kuronka amashusho meza ameze neza, murashobora kuza kwa Happy River akabakorera igikorwa kizima. Ubwo turavyumvikanye. Impamvu nababonye ngaha, nababonye numva ndabanezerewe, ndavuga ngo ushobora kugenda nabaganirije. Urabizi yuko papa kugira ngo umuntu akuronke bari ibintu bikomeye cyane. Mbere ntibinakomeye cyane. Urabona ahantu ba naho tuba mbisaba ngo umuntu amaze kwideplasa. Rero uyu muntu agize amahirwe yo kukubona mu gisagara cya Bujumbura aratangura. Nivyo kubera urugendo birumvikana n'ukuri kuri wacu urabona hegereye ngaha. Urabona no gushuha harashushe, haya ruguru wacu naho usanga harakabeho. Ego kundonka rero urumva ko bica bigorana kubera urugendo, ariko ubundi bwo byari byoroshe cyane kundonka.
ego ndabasanze kuri tele muriko nibaza ko ari filime muriko murakorana ni filime turiko turakora n'uyu musore kandi filime izoba nziza cyane gose rimwe icyumviro ciza gose basha abantu n'ukuri bame biteze bakurugutura amatwi ego izobafasha cyane n'ukuri kunezerwa no guhindura ingendo mu byo bazoba barimwo. Tubamenyereye mu gikino caninde mukina ibintu byo mu buzima busanzwe muri ninde ese biraborohera gukinana n'abantu b'abajene nk'aba ko tuzi rimwe na rimwe hari gihe bakina ibintu byo muri generation y'iwacu kandi mwebwe muri abantu musanzwe mikuriye urabona ko generation yo muri iyi myaka biratandukanye n'uburyo mwebwe mwakoze biratwohera kuko ibyo dukina hari gihe usanga wakinya akantu menga kameze nk'akagamye ariko muri ico gihe usanga harimo kwerekana yuko harimo kuva muri ivyo bintu bitameze neza cyo gituma rero nubwo baba arugwaruka usanga harimo impanuro kandi kenshi iyo twumvise bagomba gukina ibintu bitagira impanuro jewe simeza ngo ndabemerere mbanza kumviriza ishyumviro cabo hari gihe usanga bariko bakuhamagarira abantu kuja mu buhumbu bakabahamagarira kuja mu bushirasoni jewe sinobemerera mbanza kumviriza ishyumviro gitera kija namba bakoze ibintu bitera birimwe ubushirasoni bagaca berekana ingene bugwanya ivyo bintu ngo biveho aho ni byiza cyane ko nakubonye ukinura mu vacances wambaye ishenete wabere kandi baroberewe hajya rero twaje twerekana burya ko ndiko ndagira atari vyiza umukenyezi wanje yaciye azaravuga ati hewe ivyo bintu rimwe sivyo mvayo n'ukuri ntibikubereye urumva rero ko yaciye yerekana ko bya bintu nagize atari vyiza akaca atanga n'impanuro aho byaciye bigira ikimazi ariko byo guhamagarira abantu ngo bagende bakoresha kurya abagabo baduke barondera udukobwa tukiri duto kandi ari abagabo bakuze ari abatama ivyo nibyo bari vyiza bagata abagore babo siko byo bari bibi twashe twerekana rero ko burya rero ari bibi bishobora gukwega n'ingorane ego happy liver ni kubera iki wahisemo uyu mutama ukarengana abantu b'abajene bagenzi bawe hariho n'abantu baba papa basanzwe bakina ibintu by'amafilme ni ikintu cyakwesbiye kuri uyu mutama cyatumye wimvira ko ushaka kumukinisha muri filime yawe tubarigi murakoze cyane nibaza ko icambere cyatumye mpitamwo uyu mutama wacu munyare benshi bamenyereye mu gikino caninde nuko ubwa mbere ho biravana na hore umuntu abashaka guha umuntu bivanye n'urugero arimwo ko turafise izo duha abana batoya turafise izo duha urungano ruri haruguru gato turafise n'izo duha abantu biboneka ko vy'ukuri bageze mu myaka iri hejuru gato nk'iya mutama arimwo ico nico cambere catumye ndamwimvira ko ariko igikomeye cyane arafise amateka twese turabizi rero iyo umuntu arinze akoresha umuntu ashaka ko yarakoze ibikorwa byinshi muri kahise hariho ico abashaka kwerekana bivanye na bwa bumwe tuba turondera icambere gushigikirana ndetse no kongereza abanywanyi kuko arashaka ko afise abanywanyi biwe bari mu rugero rwiwe agezemwo ugasanga arabampaye bariya batari bazi riva bagacamenya riva ninde muri uyo mwanya canke nawe gwarunganwe gwanje rugaca rutangura kumwijukira no kuvuga wamutama kumbe nawe arakora ibintu na ba riva nibaza ko guhitamwe umuntu icambere nuko uba wamwishimiye hama ugacuraba filme yawe ivuga ibiki kugira ngo ujya muntu ushaka kuba wo muhitamo cinematography abapapa mwaratanguye gukora kuva kera aba baje bagira ikirenge mu ciwanyu barabakurikira baravuga ngo reka tubandanye umwuga abasogokuru badata batanguye turabe yuko hotera imbere ariko iyo tugerageje kuraba ni nkaho filme yo mu Burundi ntiragera kuri gwa rugero rushimishije ugerageje kuraba n'ibindi bihugu byo biterwa n'iki ikibitera ahanini usanga mu Burundi batashikira cyane abantu bakina amafilme ntibabashikira ku buryo buhagije raba nk'aka kantu konyine ko kugira subscribe kuntuze usanga arakantu menga abantu ugomba kurinda guhinginga kandi koko karakantu kurusha atavyinshi gatwara ariko kandi barakwiye no gukunda filme z'abarundi bene wabo bakazikunda basohora nk'isidi bakayigura cyase umuntu umwe yanezereye cyane arambwira ati urumva filme yawe nabonye wayisohoye sinira no kurinda kuyumviriza ukuntu imeze ndinda kubanza ubwa mbere na mbere kugushigikira nkayigura nkaja kuyiraba nayibutse
kugira ngo nawe ngire icyo ndakugiriye. Abarundi bo barakwiye kwinjira aho hantu kugira ngo bafashe bene wabo bashobore gutera imbere. Nitwiteze gusa ngo ni leta bizoteza imbere abaririmbyi hamwe n'abakina amafilime. Oya, umuntu wese akwiye guhaguruka agashigikira abo bakina amafilime, abo bagira indirimbo kugira ngo bagire aho bishikanye. Nka jewe ndafise umuhora wanje witwa Ntwenze nibutse Deo Munyari. Uwanditse gutyo kuri YouTube ukibona utuntu twiwanje turacari dukeya mugabo ngomba kutugwiza amarira abantu bagerageza kuturaba kugira ngo bashobore kubishigikira. N'ubundi barankunda bo duhuye barambwira ngo twifotoze, ngo tuguha agafanta, ngo tukugirira kanaka. Nibakore nako kantu rero kugira ngo ndonke abanywanyi benshi nanje ngiraho nishikanye muri uyu mwanya ndiko ndarangiza ndiko ndava muri inosi ko nta kintu kinini nigishikaje ko nta myaka myinshi isigaye rega ndi kuri isi ko iyo maze ni myinshi nta yindi kinzo nta myaka ijana nta yindi nzosubira kuronka ingana gutya mfise 70 ego nico gituma rero bakwiye kungira ku kantu bakashigikira mu gukunda ivyo ndiko ndashira ku rubuga rwanje. Hanyuma n'abana bacu nyene babashigikire, namwebwe n'iyicano yanyu bayishigikire. Muze muragira ibintu byiza ntimushemo ubushira soni mugabo haraba murabona bashamwe ibintu menga yateye isoni ku macano yabo. Bijya bintu ntimubibandanye ntimubigire sinzi wanyu sidahira bacane. Rero muze mukore neza murakoze. Uyu nawe ndazi ko azobigira neza kandi uciwe mviro ciwe kizofasha abantu batari bake kandi kimeze neza kandi kirimo inyigisho kandi kirimo umunezero kandi kirimo gutwenza n'ibindi byinshi. Baze barabe iyo filime y'uyu mwana wacu. Ni Ntwenze nibutse Deo Munyare. Mwavyumvise ndabasubiriye mu Ntwenze nibutse mugende kuri chano yiwe murabe ibikorwa byiwe, abantu mumukunda n'abantu mugiye kumukunda mugiye kuba umufanzi wanyu. Happy Liver uri muri jande muri filme wayikoze kuva kera. Mfise akabazo k'amatsiko ngomba kukubaza, nibaza kutarizo ko ndakakubaza ariko ndakakubaza kubera iki mu misi ishize muri filme nabonye muri festival ta filme wawe yaririmo muri festival zarimwo gusa nuko je ntakinyemwo harimwo nyinshi nakoze kandi ni ndi mubaye apana ngo ndi mubaye yanditse narashizemo ivyumviro mugandi je nayikoze ego nje nayikoreye production. Wow, félicitations. Ya urumva biboneka ko nanje narimwo ivyo birahagije. Cinema muri ko murakora na Munyare yitwa ngo turiko dukora filime shasha nibaza ko izina na filime bizosokera umunsi umwe gusa bomenya ko turi mu gikorwa ciza kandi kizobaryohera. Iyo umuntu afise projet ariko arakora abafise ikintu ariko araviza nimba ari umutahe ugomba gutwara ahantu gushora ahantu ukavuga ngo ugomba kushora ahantu nitezemo inyungu kanaka. Iki gikorwa cawe uri kurakora ca filme ariyo filme iyo ugiye gusohora nirihe soko ufise ugomba kurishoramo inyungu inyungu nki utiko rategekanya kuzorikura? Murakoze cyane mubajije ikijanye n'inyungu. Jengerageje kuraba inyungu kenshi abantu baja muri filme bashaka inyungu zihuta biba bigoye kuko turabizi yuko filme igereranywa n'umwana mutoya. Ibugiye iyo umuntu yibarutse umwana aramwigisha sivyo, aramushira mu mashuri akomakomeye, aramurera, aramugaburira, amukorera ibintu byinshi bitandukanye mugabo ntabazi ico ujya mwana zo muviramo. Ni nka filme rero, filme bisaba kuyirera, bisaba ko ugira uyishikanye kugira nayo igire icikoze kandi nubuzi ko hari ico izo kuviramo gikomeye cyane. Ico ukora urayikunda ukayikora. Ico navuga rero jewe iyo ndiko ndategura filme bwa mbere mbashaka message yanje igira icinduye mu gihugu no mu bene gihugu. Ico ndico cyambere. Ikigira kabiri ndayikora kubera ari impano yanje kandi ndayikunda. Nibaze ko ibivamwo navyo Imana ni ibibizi nibikora. Ego tuja musezero y'ikiganiro cacu. Papa arakabazo k'amatsiko ngomba kukubaza tuca tugiza ko dusezerana abantu bakora dukurikirana. Umaze igihe kinini uri kurakora bino bintu, ikintu inyungu umaze gukuramo ya nyungu ubona ishobora no kwinspira abandi banikavuga ati jewe muri bino bintu nabayemo narakuyemo inyungu kanaka n'undi muntu ndamuhamagara kuzobiza muyo bari nyabaki? Inyungu ya mbere nagomba kubwira abantu umunezero twavuze yuko ari ikintu kizimbye cyane. Turashobora guhura n'abantu nkabona ko banezerewe no kunda kakajambo nakubwira ngo twifotozanye biranezera uko baba bashimye ko twifotozanya nyene nkabona ko bankunze. Urumva rero inyungu nini ya cyane novuga n'urukundo abantu bangiriye. Urabona ngira ngo naho boguha umuduga hama wavamwe bagaca bakumindura bakuvuma bati ico nikizi ico nigikoko uwo muduga ndibaze ko ugenderamwe ariko nta mahoro woronka. Dore ngira bavugira n'amasanganya ariho
ariko rero umva unezerewe ni ibintu byiza cyane gose abantu turahwana bakanezerwa batakira agafana nabikubwiye kare abatakira ni byinshi rero ndambona rero uko ico arico nahakuye cyane cyane mu kina filime yego cyane hama rero abasore nabo bakiri bato nabo bakaca bambwira ateriga ngo natwe uzuboneke mu filime yacu navyo baza bikanezera kandi urumva ko bafatira kuri byinshi bati yarabonetse keshi natwe twomishira muri byiza ko yobonekamwe n'ubundi nyene yego nuko reka rero tugushimire kuba waduhamanya tukaganira ugire n'akajambo ubwira abantu bariko baradukurikirana kuri Sunday Moja TV mwebwe muri ko muratwumviriza murabona ko no munsi byari byiza gose byatunezere na twebwe rega ni munezerwe namwe none kubona babatumiriye abantu babatumye kugira ngo munezerwe n'abantu bimumenyesha makuru wanyu nyene danezere bari karatwenga murabona ko ari byiza gose yego biga kwiha amahoro baba yego bige kwiyuha amahoro hanyuma yicane muze muyiraba keshi mugumiza ko ariko rumwe kandi ngibagira ko rutundi tuntu ngo mugume muraba gusa ariko ari umwanya wo kuraba hajya mu kajoro hajya nyene kajya gatiro mukagaheba mukaza muri rabira tuno tuntu usanga ari twita cyane nakunda guturaba kweri ego nuko nco nubwira aba bariko baraturaba murakoze cyane murakoze namwe happy river nawe tuje musozera ikiganiro cacu filme abantu bayitegejari izo sohokera hehe bazoyiraba hehe abarundi bakene kugushigikira bizogenda kure nashaka nsabe abakurikirana iki kiganiro dukoze turi muri tournage ya filme tutaramenya izina ryayo ariko vuba cyane tuzoshaka kuyimenya bakore subscribe kuri ikindi media iyi cinema niho bazoyirorera amatsiko ikindi media ni channel yawe cyangwa ni channel yanje nyene ega ni vyacu twese abarundi nyene bivugisha ukuri reka kuzanamo amarundi kuko ni igikorwa cyawe uri kurakora ni channel yanje none mvuge ko ari yande ni yanje navyumvise hariho ngo vyitwa ngo yanje TV no ni channel ya twese abarundi muri rusange rero bakore subscribe kugira ngo iyi filme tukoze na Mutama bazoshobora kuyibona mu bambere ego ikindi media hamwe bisigaye navyo murakoze cyane bazomenya ko yasohotse ryari izo numaje amakizo soka ryari murahari kugira muzoshobora kubamenyesha filme irateba ariko tuzogerageza tubinyarutse ego bakore subscribe kuri Sunday Moja TV ego reka tugushimire ku mwanya mwaduhaye tukaganira murakoze cyane ndabashimiye n'abantu mwese mwafasha kanya mugakurikirana kino kiganiro tubifurize kugira aho mubahwe mugende mwe murakora subscribe kuri ikindi media TV nkuko mwavyumvise muze mushobore kubona iyi filme je nayibonye bariko barabikina ni ibintu bimeze neza kandi twasanze bariko bayikinira hano heza amajambo make ni igikorwa kizoba gisobanutse murabizi yuko tuba tubigenga kugira ngo mugende kubiraba turi kumwe twese birashoboka twese hamwe mwese twese ibintu biragenda neza tubifurize kugira ibihe byiza rero abana barishende ba cinema ndundi nibaza ko mugiye kubashigikira kandi mugiye kubakurikirana happy river ndabizi ko arakoresha Instagram yego bakurabe ama réseaux sociaux Instagram si cyane mugabo bigiye kuza cyane yego Instagram Facebook YouTube byose biri muri programme kubikoresha cyane yego ubwo mwitegure tuzogaruka tumubaze aho muzoza muramurondera muravyumva umustar adakoresha Instagram ni ngora ni ibintu byarakomeye none uko nukugara ndayivise urazi gituma ntakunda kubivuga burya abantu benshi muri rusangi ntibakunda kubabwira ngo bakore subscribe cyangwa ngo bakore abone cyangwa donc bonyene babishatse barabikora cyangwa bakakurondera baba bakubona baba bakuzi ubinginze ntibingingwa cyangwa wowe uvuga ati ndumustar uzonkene azanye ironde apana ninze ko Mutama yabivuze ati nta kuntu twoza turabinginga ngo kora subscribe mbisi yose tubiririmba niba bikore dufise plus de combien de millions mu barundi n'abarundi kazi hafi miliyoni 10 zirenga 11 12 sinzi bisigura ko mbone nka channel ya Mutama iri ku miliyoni base nka 5 none suruto kushirako kandi nta mamega agenda yanenye ruramatako hariko supaguru kuri subscribe bayishire ko rero mukore subscribe turabakunda cyane mani baho umugisha ciao